biri kuriza twubahane jewe sishaka umuntu azinduka nkorogoshora mu mutwe kuva ryari nyoko wanyarara ngaha mbega hoho Keve narijya mveganye ry'umukecuru yoba bararana ngaha mu biki ubu rero mwaranya ko tutagira dawe tutagira mawe mucyo mubona yuko ibivumvura ivyanye byose muza kuvyikunkumurira ngaha nimusha mwisonera umviriza wa mukobwa we niko tushobora kwitana mari wanje ngo ni ibara ry'umukecuru nobora ari sugi n'umunsi warimwe sinze subira kumva urimo mwita ngo ni ibara ry'umukecuru ubona ari giki mama wacu ntuvuga mwita nk'uko turabizi neza ko abakobwa b'imyaka mutagira indero none mama wanyu niba yarapfuye nitwe twamwishe twe tujeje kwica abantu ngaha muri aka karere none namwe ntibazimiye niko tutezwa kubabika ngaho umviriza uwo muhungu wanyu niwe bamabiriranwa kandi n'ejo barababonye ariko aramukubira kigenze ariko ico umenya cyo Miko bitaherenga tugiye kubibwira abatware bazi bamwiwe ibyo batware muri imenye murabona ingene muza n'urato ngaha mutana kwe n'ibirato ahantu muzite gukoropa muza kunshaka mu ofisi hana ne mu ofisi sinama navuze yuko uri umusazi bakangira umusazi ahubwo jewe urabona ibintu uri kurajaganya ngaho ngaho ibintu uri muracambagura ngaho nta no kutubarira mwijoro yuko mama atigeze ataha kweri hari icyo umeze uko ndakubaza ikintu kimwe wowe atari ukubyuka utera induru umuntu utukana uvuga nabi akanwa kawe baragahinduye bagashiramo inda mu rutise oya marezo nawe uzureka kuguma wiyegamiswa nk'uko ngaho banza umbarimo kireka kunjegeza umenye ko ntari pendo kubera iki wowe ushobora kuguma ngaha mu nzu ukiryamira kabisa neza ntuze kutubwira yuko mama atigeze ataha umbarira ahantu mama muri muriki ko mubyutse mutera induru isange mu cumba kweri habaye iki kweri mvuri zabere je ibintu ndimo ndabaza amarezo birumvikana uyu muhungu muri imisi sizi ko uri muramubona yahindutse urazi ko mama atigeze ataha mu ijoro ariko nta no kutubwira ati nimuze mbabarira ati kuntu byagenze ndimo ndabimusiguza agatangira kuntuka ngo jewe ngo meze nabi ngo nibiki ndakubaza ikintu kimwe mwibwe abana biwe mwari mujyamye jewe murundi umukozi wo mu nzu nije noburitiro nije ntojyama yaba ntarahembwa nari kuvyumva nkanamurindira kugira ngo atampembe amagice mu nzira mpembwe ibintu bimeze neza mu rugo ndeke gusinzira muritiro ego ariko marezo nukuvuga ngo umuvyeyi wacu nawe ni nyoko buje gute wobona atatashe ntutubarire mwe hari ikintu murashaka kunkorogera ubwenge jewe nabyanywe no koza ibyombo guteka kugira mujye murabyumva nabyanywe no gukoropa jini akazi kubunyeza mu hehe na hehe jewe kandi nahije akazi narushe nishakira kwiruhukira wamengo nifitiye ninda ukunda guma nshiragura ariko mugaca mushaka kugira iki kumfata mu nyongero ubundi buti ntari nkwiye ubu rero byahindutse ahubwo jine nshaka kubabaza yaratashe urakomeye turakubaza aho umuvyeyi ari nawe ukatubaza kumbe ntiyatashe umva yenda kubwire marezo ibyo sina ikibazo kirakomeye nimba tutazi ahantu yaraye ico kibazo kirakomeye dutegereza kwiga aboneka gute nimba dutanga amatangazo mu mashengero nimba dutanga amatangazo ku maradiyo ku mateleviziyo ariko iki kibazo gihere aho ni sawa kuko nibuka ejo ndibuka ngiye kugura amakara mama wa nabonye bariko barakwana nabonye bamufashe ku kanigo bamwenenetse agwana nande wa muhungu asigwa na byisi Keve Keve niwe bariko baragwana Keve yamwifatiye umukecuru ariko arahondagura sasa nca mvuga ati reka nze kubahamagara nza ndiruka nje ngatse sanga mwese yo muri nsubiye yuko nje sanga harera umengo nta nicabaye baragize ibintu by'igukubura wamengo nta cabaye sasa ndi kwiyumvira
ikomba y'abana nje kujya kugwana iwabona Keve cankwe aho bagiye niyo nariko ndatora neza mumfashe umva ari Marezo urakoze kuri ako kajambo konye n'utubwiye basi ni muri uri turumva aho duhera tumurondeza sivyo ahubwo tunyarutse tugende kwa Keve ninde kosha Yego tutana nyaruka tugende tuje kwa Keve kumurondera oya ninge wewe kunyosha ngo tugende kujya Unajua kakadi akaduguma kama poroti. Mimi mchomokesha. Kinanje cyo nabivugiye umuntu utongora akasingira. Icyo byose ndapfuka. Ni mugende. Mwana haya. Nariko ndabikura ndabishira hasi n'ibyo ariko bivarija. Barancanta bana ncamenya byariko bijya ngira byariko bijya Weke Bekora wewe uje Fatwe twashaka Keve Kivani Ntawuhari Mama wacu we ntawuri kuva ryari mama wanyabanga Keve ntawuri ndani cyangwa uri kura munyegeza ndamunyegeza ngo ni bikimwe ubu rero muje mutumbuka nk'intuza nk'ubuturo buvuye mu mwobo no ngaha muza gukimbirira ngaha ugira utangure kudutuka none batuka mushaka iki ngaha umva ndenda kubwira umukobwa Keve ejo bamubonye kirashwana na mama wacu anamukubita kandi ntiyatashe kugeza nayo masaha tuza hari egare yuko ari ngaha muri mama wacu aha kurigira twubahane jewe sinshaka umuntu azinduka nkoro gushira mu mutwe kuva ryari nyoko wanyarara ngaha mbega hoho Keve narijya pfeganye ry'umukecuru yoba bararana ngaha mu biki ubu rero mwaranya ko tutagira dawe tutagira mawe muca mubona yuko ibivumvuri ibyanyu byose muza kubyikunkumurira ngaha nimusha mwisonera umviriza wa mukobwa we umukobwa niko tushobora kwita mama wanje ngo ni ibara ry'umukecuru nubona ari sugi n'umunsi warimwe sinze subira kumva urimo mwita ngo ni ibara ry'umukecuru Hospitali Proclinique Terezia waje hageze niki kico tumuhahurumbira turafise ivyuma bigezweho nka bimwe mwahora muja guhurumbira mu makungu turirata scanner igezweho CMS Power Transdebale Radiographie numérique ECG na laboratoire igezweho ikindi mumenye muri Hospitali Proclinique Terezia mu ntumbero yo kuborohereza twabazaniye ikarita nziza cyane twise carte réseau igura amafaranga 15,000 gusa hanyuma waja kwivuza muri Proclinique Terezia ukagabanirizwa kuri fagitire yose ibice 15 kwijana ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize kaze muri Proclinique Terezia tuzokwakirana ugweze ushobora kwibaza ngo Proclinique Terezia iherereye he iherereye mu Gihosha Gikungurirari haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara canke uzi cubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632 kaze muri Proclinique Terezia turakwakirana ugweze ubona ari giki mama wacu twebwe mwita nk'uko turabizi neza ko abakobwa b'imyaka mutagira indero none mama wanyu niba yarapfuye nitwe twamwishe twe tujeje kwica abantu ngaha muri aka karere none namwe nibazimiye niko tugezwa kubabika ngaho umviriza uwo muhungu wanyu niwe bamabiriranwa kandi nejo barababonye ariko aramukubika tugende ariko ico umenyacho umenye ko bitaherenga tugiye kubibwira abatware bazi bamwiba ibyo batware muri imenye murabona ingene muza n'ururato ngaha mutana kwe n'ibirato ahantu mutite gukoropa muza kunsha mu ofisi ahantu none ho mu ofisi ubu rero mwamaze kubona aho ngaha iwanya ariho heza gusumba n'ahandi no abanyari hanze woho ni menye yuko bidaheze bidaheze none biherera turarondera abatware baze kumiturira indani gendere mu bazana aho bamu hape ho ombona
genda sha muri ije ntaza buri wundi munsi ukaza ukagenda iby'imbere byose ndabisigaranye mu maboko asiwe. Abagurinya uragakizwa nawe hewe ego umukiza agira neza no kuri kw'Imana ubunye we na Bibiliya naha Shamarezo sinokubesha kuva aho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nkamuha ikibanza mu bugingo bwanje ubu icupa naha indya naha Bibiliya niyo mawe niyo dawe Bibiliya niyo impangi y'inzu vyose biri muri Bibiliya vyose Bibiliya n'akazi kanje Bibiliya irimwo vyose kandi ntibabe ya umwe nawe aha naje narushe ndiko ndatigitiye ruguru mpiga gakecuru karaho katakaye bone kamabuja kanje karagiye karohoka ni mu bwenge kari bagiye katahandi ubu turiko turagahigisha amaguru abahungu we bambwiye ati ntutahe utamubonye arene ko ndiyumvira kwera bari bambwiye ati ukamubura cyo duhiga bajya abahungu bavuze ifirimbi kugira ngo bavuze ifirimbi bagahige turabiyo bagatoreye kubera katakaye kambaye impuzu zera ijepo yirabura n'impuzu yera hejuru. None Marizo uwo mukecuru uvuga yari yataye ubwenge canke yari yaturubuye? Mbaza ndakubaze ko yari yasaze canke yarakomeye canke yibagiwe yatanta na kimwe ariko icyo nzi cyoco nuko yatakaye yambaye ijipo yirabura n'umupira wera umba adresse zo gutondera umukecuru nizo ariko ikintu gihari cyoco ni kimwe ndi kwiyumvira kugira binyaruke nukoresha iyi strategy bikanja kwanza we nusenga jendereko cyane we niwerekwa wewe jendereko sawa aho kadine nakokora ko kwerekwa aho umuntu ari yo Marizo vyose ni ku karago jewe nkisengera muri eglise y'abitahuye egera umukiza nukuri kw'Imana ako kazi ndagakora kuko twebwe no mu gusengera umuntu sipururi kuko twe ntidutunzwe n'amana ngaha Bujumbura umviriza ku rushengero iwacu mbanze ndakubwire kugira umpakazi wavyumvise ndo nido gusengera umuntu akiri imyaka n'ibihumbi 200 w'imyaka ego kugira ujya umuntu yase kuvyara ibihumbi 100 aho duca tumusengera indigasha yinjira umuntu yabuze akazi ibihumbi 50 aho tumusengera shikaronka akazi rero nk'uwo muntu yazimiye murami ibihumbi 200 ayo ni maki wabo w'ikintu gihari ni kimwe gusa dushitse hajya ntibitwara iminsi ibiri umusenge uhitubona hari cyo tujya kumutora jewe nareretswe Dawudi ataraza nareretswe Daniyeli ataraza jewe nkija muri egera umukiza eglise y'abitahuye vyose vyari bisobanutse baci bambona mwe mpemu yo kwerekwa ndagirira abantu deliverance jewe tugende genda bibumbisha kuko bobo baramukeneye nyina wabo kandi biri seri we nimba ushaka akazi ushaka amahera ushaka nyene ko bigenda neza tugende tugo Keve harahiye harongera harasha mbere sinugusha gusa hagiriwe ko hatokomberera rimwe Keve urazi uko vya bidibire vya wa mukecuru bivuye ngaha vyana vyiwe baje kukurondera ngo warayikubise ngo ujya mukecuru uramunyuza ikigeretse ko rero wono kubura yabuze ibaze Keve bakwagirije ujya mukecuru uvuga mama abe umva nawe none urumva wa nivyo turimo nta nivyo uzi no kunyuruzwa yanyuruzwa ibaze Keve bakwagirije umukecuru nk'ujya ngo wanamufashe ku ngufu umva kuze ufashe ku ngufu nka nyoko wawe ukuri utagowe cyo waha anatigise mugabo nihagaze ko imbere yabo koko karese ndakubwiye ati ibintu ngene vyagenze ejo hahise nakubwiye yuko yankubise je ntabwo nigeze ndamukubita
ujya muntu angana na mama angana na bibi je namukubita jewe ariko Keve wibuke ko jero utari turi kumwe akarimi kumwe karasosa jewe sinabona ariko ivyo tubireke kugira rero tworoshe intambara wowe cucomoka urabantu banze uhunge hama nibakurondera tuzovuga ko atari ho waruri bakubesheye kandi baziko batanakumenyereye no mwisi cencu mukaye je ntawo nshikanje je ntacu nakoze ntacu niyagiriza jewe ntacu niyagiriza kivuga mugumaha nunakoze je ntacu niyagiriza ngo manganye w'intambara nkiyi wewe ujye mukecuru wumva woco yikiragute konse urazi yuko kare wambwiye kare risikeza akazi emire rero turinde turi gucika intege bandanye umugambi twiyemeje hari ukurinda no kurindagira ibi bintu rero nta nibyo kuvuga ngo harimo kurinda menya ko twarindagiye byose byarangiye Keve ukabona bakujyanye jewe ntuzompamagare ntuzonyitakambishe kandi urazi yuko ataburyo buzoboneka bwo kuguherekeza hehe bwo kukugemurira koko uraheza kunshuka twose rimwe urabizi uraheza kunshuka ariko gwakambana canke ibintu badendekanye bitari navyo ukaza ngaho ukacupukuma ngaho papagaza aho nyigarama kwe none Keve nimba nakubwiye ngo tubikora uku ugacujana urutwe mengo rurimwo nk'amazi erega ibintu byose bisaba ujana umutwe urimo mw'ubwenge ugacugenda umutwe wawe ucuritse uzacuva ngo ni koko ishwi nzokwigarama ryaka ahubwo ntuzunahirahire ngo unamvuga unancishe no mu kanwa Keve ndakwiyamye nuko ugomba kunyigarama twose nimba waciye ku mukecuru w'abandi kavuna mu bibazo uca unyigarama none ugiye kuvuna umukecuru w'abandi byo nakubwiye ngo utongoze nakubwiye ukubite Keve ndakubwiye ureshe kuresha harimo kunyuruza no gukubita koko je ntabwo namukubise jewe niwe yankubise navyo nakubwiye basi ucyaje nawe wakumukubita kwe Keve tukiri ngaha ujya mukecuru we yo gukubita gute eheko ije usindi mucamanza wowe umbwira ingene uzoja kwemeza abashinga ntahe ngo yaragukubise ujya yo gukubita gute we yo gukubita gute Keve yakubita gute none ntiyankubise kubera yimva nje ndiko ndamubwira atatahuye atumvise neza atumvise neza emwe batereye hejuru umwe asasa amaguru yiwe Keve uze wimbe wigera hasi ndimwe mbisa jewe ni sawa bahoro cyane hama bosi ni wa muyuda nakubwira ati wa muyuda muyuda je nagutumye nyumba 10 muri no karezi na nyumba barire ni nyumba 10 wa wale wantu wani nyumba 10 nyine wanzaniye canke umupasteri ko muragenda na bibiri gusa bamwe bagende baravuga ubutumwa mu barabara nje ni nyumba 10 umwambira adufashe kurondera mama kuba yataka bidufashemo rero nakuzaniye nyumba 10 nizeye nyumba 10 atakanonza afise nyumba 10 mutamenyereye kandi bizoca binihuta yuko tumubona mama atari babandi umubwira aza yaborewe ukamubwira ati rondera tugitiko turondera wataka yambaye ijipo yirabura nawe agaca kuba aja kwa mama avuga ngo yataka yambaye ijipo tukura never nazanye umuntu nizeye pfema muvugane rero mu bisanzwe mu nyakubakwa twebwe nk'abantu baruse autorité y'ijuru abantu turi mu mwemu tubwirizwa gukorera kwijambo ry'Imana kuko tubwirizwa gukora dusenga tugasenga twongera dukora tugatera imbere mu vy'isi no mu vy'imwemu twero twamaze gutera imbere mu vy'imwemu dusha dufata zijya mpemu turonka z'Imana zijya mbaraga Imana iduha tukazikoresha mu vy'isi kugira ngo dufashe abantu bamwebwe mu ofisi bibazo niko dusha dukora jewe ntaco bitwaye kandi no kuba nyumba 10 wongera unasenga cyose ni byiza urumva ko tuba dufise umutware yubaha Imana ni byiza je mu bisanzwe twaratakaje umuntu hano mu rugo iwacu twarabuze umuvyeyi wacu yaragiye ntitwamenye yagiye nitwashaka udufashe kumurondeza ukora gute ubwira abo mukorana mu mutwara ariko umuvyeyi wacu aboneke uwo muvyeyi uvuze ijya ngaha nyene aha nyene ni umuvyeyi wacu iyi nzu ni kwanye yego prisha karasantere popos biragaragara neza yuko umuvyeyi ijya ngaha hari ibintu atubahiriza muri autorité ndiko ndabona yuko yarasenga cyane shashobora kuba yarasivye gusenga rimwe ikibazo cyisangije nyamukuru arakuze n'umuvyeyi yashobora yagiye hataha
ego ivyo bintu bishobora kuba vyarashitse kuko ntivyumvikana umuntu yagirirwa amahirwe ku isi nk'uko uye kuzimira. Rero jewe mu rushengero iwacu ko organisation y'urushengero imeze, amategeko y'urushengero tugendera kuko ameze, kirazira gusuzuguza amavuta ngo yakoreshe kuri gusa kuko ubu yateshije agaciro ku bantu bubu badashaka kwirukira umukiza, bashaka ibintu byose vyagusa. Ivyo imbere y'Imana vyarafutswe, n'Imana ivuga ati ushonje wese agiwe. Rero twisunze ivyo Bibiliya ivuga, twaciye tubona yuko tubwirizwa gusengera abantu n'ubundi ntitubata. Rero uko dukora ndashobora kubikubwira kugira nawe uvyumvireho. Turasengera abagwaye inyatsi, abafise inyatsi abo ni 20,000 gusa. Mbo abafise imyaku yo kutarongora babuza abagore abo ni 50, kuko kurondera umugore umuntu biragoye. Abafise imyaku yo kubura akazi aguma agenda depoza abura akazi abo ni 100,000, abo ni 100,000 gusa rero dusimbize kuwabuza uruvyaro, wabuza uruvyaro ni 100,000. Ashavyara ashika muhinda yamaze kwinjira mpemu yera aramufasha kwitera kakurya yayiteye Maria Joseph ye. Mbo rero kuri mwe namwe mwagize ikibazo cyo kubura umuntu wanyu, icyo kibazo kirakomeye kuko bisaba gusenga cyane, bisaba gusenga abamarayika bose bagahagurukira icarimwe. Hari abamarayika b'ingwanyi, hari abamarayika b'umuco, hari abamarayika b'ivyizigiro, hari abamarayika b'umunezerwe, hari abamarayika basengera abantu bakamera neza mu mitwe, n'abamarayika barinda abantu ubusambanyi kugira nkabo nk'ubusambanyi. Abamarayika bagira icarimwe nk'ijuru ryose risigara ryera, Imana igasigara yonyene. Rero igikorwa rero gikozwe nk'ico bigisaba ko Imana isigara iri yonyene mw'ijuru, abamarayika bose bagiye ico gisaba tuwasamira. Oya ubuzima kimokire turasasa nkayo wanje kukozana. Turasamire kubera uyu mugenzi yaranyunganiye ngo turasase nkani. Oya ni turasamire kuko imbere y'Imana ntiryigiturire. We nawe urabukizwe. Rero turasa uyazanye duca tugusengera umuvyeyi wawe, Imana iremera igasigara iri yonyene mw'ijuru gusa umuvyeyi akaboneka. Ivyo vyo kuririmba 300 byari bisanzwe, ariko rero je sinumva mu masengesho ndakurihirwa amafaranga amikini narinzi ko bikora bivanye nuko wizewe n'igihugu kugira nyine userukira igihugu muri quartier yacu. Ariko nyumviriza neza, uyu ni nyumba 10 mu byisi ngaha, nyumba 10 aserukira leta ngaha ku bantu 10, ariko akongera kabana nyumba 10 kwa sinavuga nyumba 10, nyumba 100 aserukira abantu mu Mana muri Yesu muri mwuka. Muri makere tumiyeze tugatiranya ibyo byose tutora nyumba 110. Nyumba 110. Sasa umuntu afise ubwo bubasha umva no myimi kikiraka kivuga ati rero twikore kuri uyu muntu kuko yambye ko afise n'ububasha bwo kwereka aho umuntu ari, tumwikoreko azobabwerekwe gusa tubona hahagaze dutora imodoka tugenda kumutora tworosha ingorane kuko nitwirirwe turangayika n'amafilimi mwibarabara tumwarana zina erega bumvise ngo n'umukecuru mujya yatakaye ko barakamara amazi. Okay. Ndayamwereye nyamuha nubwo byari gushoboka twa kumwana 3 kubera ko Imana hari ukuntu nukuri wikomplike. Ivyo uvuga ngo nta nyumba 10 ukoresha ijambo ry'Imana n'abakoresha uburozi bariho. Hari abanyumba 10 usanga bagiye gukinda ku mugoroba, ugasanga bagiye mu kuzimu n'abafrimasoni. Dukoresha Bibiliya tukinjiza agakiza mu bantu. Ahubwo gira ninguga nta kibazo. Mviriza mu Mana nta vase njazanira rimwe igikorwa Imana isigara iri yonyene vase aho usuzugiye amavuta wowe genda uyazanira icarimwe ndatware yose ndashaka kwiye kuko azanya avance n'Imana yomuzanira n'Imana yomuzanira yotwereka tukabona amafuru kubona amafuru. uwo muntu arakogereza 3 ndiko nakubwira isabe 3 ukaje gusaba 5. Oya kazibe no ushaka tumusabe beshashabuke hariya twumvikanya ngahe deza ndaguhasenga nari ingijana n'igi wanje ndaguhasenga twavunideza ikanda bivyo muri ndabivamo kandi byo bafite Isangura gwaro nayo wawe cyane nayo ingo majana 30 bo nizere ko nko mu minsi 2 uzobindishuze iminsi 2 yose. Oye ejo mu gatondo nzoba naguhanyishije ahantu ari mwereka mbere je cyane inka nubwo bafise udukorwa barakora ngaho inzira. Okay sawa musigare rero
raba ugaranyarutsa ugara habaye tuza banza tuze kwanza umbarire kumbwira ibintu byinshi habaye umviriza raba ugare kandi ntugire umuntu n'umubwira ko tuza gatoya banza umbwire umviriza she ivyo kora ivyo ndakubariye kora ivyo ndakwaye mu bintu twavuga hanyuma raba ugare kandi umuntu n'umuvuga ko cyane mwese ntibakudandaza ivyo nta na kimwe wowe kora ivyo ndakubwiye gusa nyarutsa nyarutsa abamarayika bagira icyarimwe nk'ijuru ryose risigara ryera imana igasigara yonyine rero nicyo gituma reka bakaba mwazanye binyika urumva imana igasigara iri yonyine ijuru ryose rigasigara ryera rero imana ntishobora kuguhebera ku bihumbi 200 rero mushamuzanye 300 she ngenda senge